umwiza wo mwishengero ry'Abadventiste w'umunsi w'indwi ryo ngaha mu Kirundo, kandi akaba ari je nsanzwe ndongoye ugwaruka rw'Abadventiste w'umunsi w'indwi muri no shengero, abo muzumva bita mu rundi rurimi ji. Ubwo gwaruka rwatunganije, ariko ntabwo ari ugwaruka gonyene, ahubwo ni ishengero ryose, kiretse yuko byitirirwa ugwaruka. Ni igikorwa cy'ubufasha cyo kwitwararika impunzi bantaho nikora na bakavantara babandi mu byukuri bafungura bibagoye. Nkuko ijambo ry'Imana ribidusaba, cyabaye igikorwa cy'urukundo. Ivyo tubafashisha byavuye mu ishengero, ugwaruka ruri kumwe n'abavyeyi babo nibo batunganije iyo mfashanyo igira ku biro 870 by'ibigori n'ibiro bishika 230 by'ibiharage. Nkuko mubibona bikaba bihabwa imiryango 100. Mu bisanzwe icyo twisunga ni kuvuga twe turaba abatishoboye na cyane abahungutse n'abandi bari mu rugo batishoboye, bo tugerageza guhereza tutavanguye n'umwizera w'ishengero cyangwa w'intu tuvangura. Cyabaye igikorwa kitoroshe cyane, twarabisabiye uburenganzira abajejwe intwaro, no kuvuga musitanteri, abakuru b'imitumba. Jewe ubwanje ndongoye ugwaruka nije nihaye iyo nshingano, ndagenda ndabasanga mu mihana ndi kumwe n'abajejwe imitumba, abajejwe amakartier, hanyuma ndabandika babandi nyene bantaho nikora, biboneka ko arabo gufashwa nyene. Bo barabikenguruka cyane, kandi nkuko twababwiye barabikenguruka cyane. Urevye uko bameze ubu akamwemwe nikose, kandi nigihe twamwe turabandika baratubwiye bati Imana ibahezagire. Ico rero ni ikintu kitumenyesha yuko mu vyukuri babikenguruka kandi barabinezererewe. Ikintu nobabwira ikintu cyambere bazakomeza bagira urukundo rwo gufasha, kuko bagafasha bagenzi babo bamerewe nabi, kuko nkatwe twaje ata kintu na kimwe gifise ngaho. Nanjye nari maze imyaka myinshi ndi hanze y'igihugu, ariko baranyakiriye. Nubabwira yuko Imana yohora irakora igitangaza, bakaza barafasha abantu iminsi yose. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro, Imana ifasha abantu mu mpande zose. Rero nukuri Imana arafashije hori hose, nobaha agashimwe ku mutima, kuko ntakifise nobaha. Nobahanura kugira umutima mwiza, nkabahanura kwama bagira umutima mwiza mu banyagihugu no mu bantu no mu bana, mbere bakama bigisha inyigisho nziza ku Mana, bakama bagira umutima mwiza. Ico twobwira ugwaruka, ubwa mbere hoho ijambo ry'Imana rirerekana yuko abavyeyi bakwiye gutoza indero abana bakiri bato kandi bakazoyamana. Rero ico twahamagarira ugwaruka bwose bwo kwisi yose nkuko biri, twobahamagarira kuba mu ijambo ry'Imana, twobahamagarira kuba abantu bafise umutima wo kwitwararika abandi, kuko ni twebwe Imana ikoresha kugira ngo abo badafise agatege tubitwararike. Ariko nitutaja mu ijambo ry'Imana ivyo ntituzovyibuka. Rero twahamagarira ugwaruka kugira indero yo mu ijambo ry'Imana, kugira indero bakura mu miryango, bagakunda igihugu cyatwibarutse kandi bagakunda Imana muri rusange.